nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. buri muntu wese arafite indoto zawe wabura zishikako ndakeka nta n'umwe muri twebwe abaye hadafise indoto z'icyo ashaka kuba cyo n'icyo ashaka gushikako. kurikirana Radio Peace FM wumvise indoto z'abandi. Indoto zanje ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Joseph Karangwa kuri Radio Peace FM. Indoto zanje ni misi yose kuwa gatandatu kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Peace FM, iradio Peace FM. Muriko muviriza iradio Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivanye naho mutumbereye muri kano kanya. Reka ndabaha ikaze muri kino kiganiro indoto zanje cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 9 ruhuma umwaka wa 2009 muri studio za Radio Peace FM. Jewe Philbert Karangwa ndi kumwe na Franco Olivier Hatungimana mu buhinga bw'ivyuma. Ikiganiro indoto zanje mugikurikira iminsi yose ya gatandatu kuri Radio Peace FM. Ufise indoto wifuza gushikako, wabuze aho uhera naho ureka, wahuye n'inzitizi zituma ucika intege, ntudende bukigwe. Umviriza kino kiganiro kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com wumviriza indoto z'abandi. Ikiganiro cuno musi tuza gukurikirana umurongozi wa Ligue Iteka. Kwigenekerezo rya gatandatu ruhuma umwaka wa 2019 iryo shirahamwe nyene ryari rikwije imyaka 28 rivutse. Gushika kuri iyo myaka rero yose Ligue Iteka yagiye ihura n'ingorane zitandukanye. Ligue Iteka yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 hari kwigenekerezo rya gatandatu ruhuma. Ikaba yatangujwe n'umugwi w'abashingantahe bari bishize hamwe, muri bo harimwo abanyamategeko, abigisha muri za kaminuza, abanyamadini n'abandi benshi. Muri abo hakaba harimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi naho yahavuye agandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 inyuma y'imyaka 2 gusa ishirahamwe Ligue Iteka rishinze imizi. Ni Melchior Ndadaye. Ntiyari wenyene, hari n'abandi bari basangiye indoto mu gushinga uwo mugwi. Leonardo Nyangoma yarasangiye indoto n'umuhisi President Ndadaye. Sabo gusa wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya na wenyene yasangira twose nabo nadondaguye ngaho hejuru. Abanyamadini nabo nyene bari bashigikiye izo ndoto. Umuhisi Musenyeri Bududira Bernard na Musenyeri Simoni Ntamwana nabo nyene bari mu batanguje ishirahamwe Ligue Iteka. Zimwe mu ndoto bari bafise kwari ugutsimbataza demokrasi, kugwanira agateka kazina muntu, kwigisha abarundi ubumwe, gufatana mu nda, tutibagiye gutsimbataza amahoro n'umutekano kuri bose. Mbega uyu munsi ishirahamwe Ligue Iteka ninde arirongoye? Kugira indoto no kutadendebukirwa ni bimwe mu bigaragaza ico umuntu yaremanywe nk'agaciro n'ico azomara. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 yarageze mu mashure yisumbuye mu mwaka w'icumi kuri Lycée Rutana. Niho yatera intambwe yiwe ya mbere agana ishirahamwe Ligue Iteka. Ni Ancher niko yagize, nawe mutumire wacu mu kiganiro indoto zanje cuno musi.
Ansher niko yagize arongoye ishirahamwe Ligiteka amaze igihe kitari gito mu buhungiro. Niwe twashimye gutumira muri kino kiganiro kugira ngo atuyagire neza na neza Ligiteka icarico. Atangura aramutsa anidondora ku batamuzi. Ngo ndamutsa abantu bose bariko bumviriza Radio Peace FM. Nitwa Ansher niko yagize nkaba ndongoye ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu Ligiteka. Ishirahamwe ndetse mbere riri mu mashirahamwe ya mbere yatangiye gukora mu Burundi. Imyaka 3 irenga gato ishirahamwe ryabura buryo kandi mashirahamwe rikaba rimaze ryugaye. Uno munsi tubandanya dukora uko dushoboye kugira ngo turabe ko twoguma duterera ibyo agateka kazina mu Burundi turaze intumbero abari barabishizeho mu cyana rimwe bari bihaza. Sanze ndongoye n'ishirahamwe rigeze iziterambere ndetse mbere ahanini iby'impunzi mu Uganda rigengwa n'amategeko y'Uganda yitwa inkingi y'iterambere. Naho twari twababwiye muri make Ansher niko yagize nk'urongoye Ligiteka atuyagira uko iryo shirahamwe ryavutse abayitanguje n'intumbero bari bafise. Abashizeho ishirahamwe Ligiteka kuri jewe n'abantu no kwita revisionnaire du pays kuko abashinga ntahe uri kuraraba si ibintu byinshi bari bahuriyeko kiretse yuko kimwe bari bahuriyeko kwari kubaka Burundi, gufasha kubaka Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu, mu bijanye n'ubutungane no mu bijanye n'intwari bereye. Uri kuraraba hari bari basangiye novuga ivyiyumviro bamwe ishirahamwe rimaze kujaho baci baja mu za politike hano takarorero nka nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi n'abandi ndetse bahari bakiriho ngaho baruna Nyangoma hakaba n'abandi uri kuraba muri ko muravugana barimo bataboneka ku marite mubwo batera ivyimviro hano uvuga nka Sylvestre Ntibantunganye muvuganya arakubwira yuko yari amambre invisible. Hari n'abandi bari imboneza novuga mu z'ama église no tankarero nka Leonard Rududira Monseigneur yitavye umuremyi Monseigneur Simon nta mwana akihari n'ubu akiza afise arazararaba hishira hamwe rigeze. Hari abandi babandanije by'agateka kazina muntu bakihari kandi bagikomeye bakibandanya bafasha ishira hamwe gushika n'uno munsi. Muca mwumva rero ko ishira hamwe Ligiteka ntiryashizeho n'akagu k'abantu, ryashizeho n'abashinga nta bijambo biyumvira igihugu ndetse mbere n'ubu abakiriho bakiguma baraba ati iryo shira hamwe none ubu riri ku murongo. Aha nubwira ariko baranyumviza yuko uno munsi ntiriganye nibaza ko abonkebura ni benshi amatelefone noronka bakavuga bati Ansher iyo nzira uri kurafata siyo. Ishira hamwe ryagiyeho gira rifashe igihugu, rifashe Uburundi kwiyubaka mu bijanye n'agateka kazina muntu, kwiyubaka mu bijanye n'ubutungane, kwiyubaka mu bijanye n'intwari bereye. Ansher ninde yamaze iki yinjiye ryari mwishira hamwe Ligiteka? Jewe novuga ko ndi mu banywanyi bishamwe Ligiteka, bamwe novuga bakuriye mu cuno kwita pépinière des membres de Ligiteka. Aho nabandanije ngiye muri kaminuza mbandanya mwishira hamwe ndaja mu bisata byari bihari gushikaho novuga nizegwa n'umunsi nkaba ntwari iryo shira hamwe.
ikinaco icyo namaze sinovuga ko ibintu namaze byinshi noba nabimariye mu ishyirahamwe rigiteka jewe kuva ndi mu ishuri niyumvira gufasha novuga kugabanya abashomeri mu gihugu. Icyo gikuru novuga amaze gukora nuko nashirezeho ishyirahamwe ryitwa Warubizi. Iryo shyirahamwe ryagiyeho naguma fise indoto yo gushira hamwe abantu, novuga indoto yo gushira abantu mu makoperative, naho iryo shyirahamwe rimaze kujaho nashizeho hamwe n'abo twakorana amakoperative mu ntara ya Rutana, hanyuma turateza imbere igitegwa ca tournesol. Nagiye guhunga ari uko umugambi wateye imbere, mbona yuko ndetse mbere twatumaze gushika ku bakozi novuga bashika 13 mu ishyirahamwe. Ikiro cyaranezera cyane, naco novuga namaze kuvana gufasha abantu bakaronka ubuzi. Hama umugambi urabandanya urafasha, ndazi ko wafasha abantu bashika 8,000 bari mu makoperative 18 ku koperative kizoni yose mu ntara ya Rutana, intara mvukamwo harimo ayo makoperative. Rero icyo novuga namari igihugu nuko noja mu Rutana no munsi yobona ihinguriro rikora amavuta ya tournesol byavuye mu vyumviro icyumviro canje, ndetse mbece kintu kiranyubaka. Hama n'ubu rero byo ndiko namarishira aho bashingiye ishyirahamwe, nibaza ko rigiteka naho twagiye mu makuba dukora leta irongo igihugu ubu yaradufuse tubandanya. Ndacabona ko umuntu agerageza kugira ngo ateze imbere iciyumviro cashizeho n'ababa shinga ntayo ijambo navuga bashiraho ishyirahamwe rigiteka 1991. Muhava mwibuti none ubu byose warahagaritse. Navuze yuko gushika uno munsi mbandanye ngira nti nofashiki kugira ngo abarundi bari mu buhungiro bave mu bukene barimo. Novuga ni ya ntumbero nayo nihaye kuva kera yuko noterera mu byo gufasha abantu bareke kwitura ishomeri. Naho navuze ko ndongo ishyirahamwe inkingi, novuga inkingi y'iterambere ikorera mu Buganda. N'ubu turacarondeza, nibaza ko ibyo ntakora mu Burundi shobora kuba kuzoyibandanya ngaha, kandi ndetse mbere bigakorwa neza gusumba. Ubu gushika umunsi novuga intambwe tugezeho ikoperative nk'uko byari mu vyumviro vyanje n'ubu biramaze kujaho, kandi ndetse mbere n'ibikorwa byaratanguye. Haraborora ingurube, haraborora inkoko, haraborora inkwavu muri iyo koperative, ndetse mbere n'ibindi bitungwa bitandukanye nk'impene, bakarima no kurima. Ibyo byose rero nivyo novuga ubajashe yogira ati ni wa wundi akunda kurima no korora, ni wa wundi akunda ibikorwa by'iterambere, akunda gufasha abandi kugira ngo nabo bakore ivyo bikorwa. Hanyuma ni wa wundi nawe nyine mu byo akora arazi ko nta gate y'akazi na muntu katajanye n'iterambere. Ni wa wundi agomba ko uko ejo ntawe uzovuga ngo aragata y'akazi na muntu abantu badafungura, abantu bataronka amafaranga yo kurihira abana ngo baje ku ishuri. Ibyo byose nkagira nti kuri jewe agati y'akazi na muntu kajana n'iterambere. Mbega intumbero Ligue Iteka yari ifise ikivuka yoba n'ubu ariyo igifise? Umurongozi mukuru wa Ligue Iteka Ansher aduha umuco udasesuye. Ntahengeshanya ntahingitanya yuko tukiri kuri iyo ntumbero, kiretse yuko hari ibikorwa tutagishobora gukora. Turavye ingene novuga ishyirahamwe ryahohotewe uno munsi, nta bwo burenganzira dufise, nta n'uburyo dufise bw'ukuntu twoja kwigisha abarundi bijanye n'agati y'akazi na muntu. Ntidushobora no kuja kwigisha mu by'ubujanye n'ubucamanza dusigurira ingene babwiza kwitwara nk'uko byahora byari mu yandi maporogaramu yari iteka. Ubu novuga muri bike dushobora gukora no kwegeranya amabi leta iriko irakorera abarundi ku bijanye n'agati y'akazi na muntu. Rigiteka uno munsi rikikora yarafuswe, ikorera mu buhungiro
kiretse ko hatahunze abanywanyi bari igiteka ndetse mbere y'igiteka uri kuraraba ibikorwa yari yakoreye igihugu abantu benshi baramaze kwigira iyabo aho novuga ko no mu makuru dutanga arabo bari muri CNDD FDD arabo bari mu ntwaro arizo mbonera kure arabo bari muri FNL arabo bari muri MS usanga bariko baraha novuga babwira liteka ibiriko biraba guko barazi yuko ishira muri liteka ryari ryaraterereye kugira ngo dushikire demokrasi kugira ngo dushikire intwari bereye turakebura bari ku butegetsi twabwira nyabuna ibi bintu raba mu bihagarike nta teka ribaha nta teka riha abarundi nta teka riha igihugu cari caramanitse kiduza ibendera mu makungu uno munsi rero nayivuze ndabona ko turi kuri ya nzira turi ku nzira nziza naho abo dukorana leta ihari itatworohereza na gatoya itorohereza amashirahamwe yose siri igiteka gusa amashirahamwe yabwirizwa gufasha mu iterambere ry'igihugu. Uburundi bwagiye buca mu ngorane zitandukanye haheze igihe kitari gito. Ansher afise uko abyumva nico abivuga ko nico abona ko cokogwa nk'umuti kugira ngo Uburundi bushike ku mahoro arama. Ico kugwa ni cyakinye nuko abarundi bicarana bakavuga ukuri bakamenya ko ivyo CNDD yirigwirigisha ivuga ko yerekana kumengo ihari ku bwoko bugira ifashe ubwoko bwari bwashinzwe ubwoko bw'abahutu atari byo guko abataye igihugu bakomoka birirwa baricwa ibihumbi n'ibihumbi zirirwa biricwa harimwo abo byitwa ko ari ubwoko buri ku butegetsi. Ico rero Jane Hakino vuga nuko abantu umuti umwe uhari nuko haboneka ukuntu abarundi bayaga ingorane z'u Burundi badahishahisha bakamenya ko binyegeza inyuma y'ivyamoko kugira ngo bashikire ibiti byabo ari binyoma atakindi na kimwe bafasha mu iterambere bamenye ko iterambere ritaraba ubwoko iterambere ritaraba intara uwuzanye iterambere atari uko avuka muri iyi ntara atari uko ari muri ubu bwoko nta kindi rero nobona yuko kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi nuko abantu bofasha abantu bakayaga abashamiranye bakayaga hama abarundi bakamenya ukuri. Buri muntu wese iyo afise indoto yamagira icitegererezo c'uwo yemera mbere arabira ko ibikorwa. Ansher rero afise uwo yigira ko n'ubu n'impamvu ari akarorero keza kuri we. Umuganwa Rudoviko Rwagasore na Yohana Batista Bagaza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi baza kwisonga. Aha ngira ngo ntabeshe bihava bingora guko umwe wese usanga hari akantu yazanye gafise usanga gafasha nk'ubu notanga karorero muravye ndetse mbere ivyo nagenda tangwa kuburorero murabona ko mu byo mvuga ngomba gukorera ama cooperative uwo mugambi nawo wari umugambi w'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yatuzaniye intahe yo kwikukira haciye imyaka myinshi mugabo murumva ko n'umugambi gushika n'umunsi ugifite akanovera bigikenewe uko uteza imbere. Abandi bose bagiye bazana ivyabo ndetse mbere byiza nuvuga nk'uwa kabiri uri kuraraba ibikorwa yakoze muri ico gihe yari ahari usanga hari igisata yateje imbere cyane nuvuga nk'akarorero nyakwigendera President Jean Baptiste Bagaza hari igisata yateje imbere igisata cy'iterambere mu ngo n'imiryango umuntu aribuka agiye ku ishuri ko aho yaca hose yagenda arahonyora umwumbati usomye umwumbati nta wakwamira kuko yari myinshi canke murabona amabarabara amashuri yubatswe ibitaro byubatswe naho nyene byose biterade n'abandi mwe wese arasicazanye mugabo abo babiri cyane nibo mvuga nti umwe no mufatira ko nk'icyo no kwita projet cooperative gushira hamwe abantu gukorera hamwe uko iyo abantu bakoreye hamwe n'ibindi biraboneka
Jean Baptiste Bagaza nawe iterambere niryo ribuze n'ubu iyo abagiye bamusubirira babandaniza ku kivi yaragezeho ntibasenye ibyo batubatse bakabyubakira ko ndetse mbere igishaje bagasanura uburundi buba ari paradi uburundi ntibari burya burundi tubona uno munsi nibaza ko nta muntu ababura amahera yo gutangira umwana ku ishuri yo kuvuza umwana nta muntu aba akiba mu myakatsi mu Burundi ibyo byose byerekana ko ukoze ntiyibagirwa ko abo ndabibuka kandi nari muto ndetse mbere bagasoma nta n'uwo sinari bwavuke no kuvuka mugabo Bagaza imigambi yiwe iracibonekeza umuntu yari mu ngorane na cane cane ubuhungiro ntivyoroshe kabandanya indoto ziwe Ancher atera intege abarundi bahunze akababwira kubandanya indoto zabo ngo bitebe bitebuke ejo buzoca ngo ahubwo bafatane mu nda batera imbere bongere batezanye imbere Element umuntu yatesheje ubwiwe arashobora kubandanya ndetse mbere agakora no kurusha ivyo yari kuba yokoreye mu Burundi icyambere nuko aba bantu batwirukana mu gihugu cyacu nukugira batugire badusubize hasi batwicisha ikigoyi batwereke ko atacitumaze rero bivuga ko umuntu yabwirizwa kuduza agashavu ahubwo akerekana agakora kugira ngo yiteze imbere kugira ngo babandi batwirukana babone bati ahubwo twarabafashije kuko ibyo twabibaza ko tubabujije bagiye kubaho nabi bagiye kubaho neza gusumba nicyo gituma ngira nti umuntu wese yahunze igihugu yabwirizwa gushiramo ishaka akereka babandi batwirukana ko ataco batugize ahubwo ndetse mbere batwereka inzira badutumye tugira ishaka tukabandanya dukora ibyo twakora mu Burundi tukarenza ko no kurenza aho rero novuga nti umuntu yabwirizwa kwerekana ko ujya muntu amupfunyije yagombye kumupfunya ko bitabwirizwa kugenda gutyo kuko bigenze gutyo ukaja kuba cakindi bamwe bakwirukana bagomba kuba ubahaye intigi ubahaye bobo bacabana bagira ati ntaco bobona naco gituma ngira nti mvuga nti uri hanze uwatesheje ugwiwe mu gihe yari afite ishaka arashobora kubandanya ivyo yakora mu mwanya muto tuzoba dusozereye kino kiganiro indoto zanje umutumire afise ubutumwa kurwaruka ruri mu makambi y'impunzi atandukanye ngo nugukura amaboko mu mpuzu akamuntu batera no gukura amaboko mu mpunzi kutagaya akazi gutanga utwo tugobuzi bitwa ko bugayiti mugabo ntibagume bicaye uko baguma bicaye niko bashobora no kwinjira mu ngeso mbi mugabo bakura amaboko mu mpunzi bemere bakoreshwe gushika bazokoshika nabo aho bakoresha abandi kuko uno munsi nibazinga amaboko bazosanga bariko baja kuri hamwe leta y'u Burundi yatwirukanye igomba kutuba baja kwataje twimarira rero nako kamuntu batera nakamo gufashanya nakamo gukora ibikorwa gukura amaboko mu munsi bakora ibikorwa by'iterambere bibuka yuko igihugu cy'u Burundi ari cyacu tubwirizwa kuzokibohoza impera n'imperuka kikaja ku murongo kikaja ku rundi rugero rw'ibindi bihugu mu iterambere reka nshimire umutumire wacu Ancher niko yagize indoto zo gusanga liga iteka ariko afise umugambi wo kuzogira icamariye igihugu haba mu kuhuza abarundi mu kubanywanisha mu kubateza imbere ndetse no kufatana mu nda ego ndabashimiye nanje ndabashimiye kubona mwantumiye muri kino kiganiro ciza ikiganiro bashoboye kuvuga kari ku mutima ejo nimwampamagara nzo bitaba kuko ibi mukora ni ibikorwa byacu byo kumenyekanisha
c'abarundi bariko barakora aho bari canke ndetse mbere n'ingorane ariko barahura ni umugambi mwiza ni umugambi twese twabwizwa guterera icyo dushoboye. Nshuti namwe bakunzi ba Radio Peace FM, iki mwariko murumviriza cari ikiganiro indoto zanje ni ngaha kigarukiye, kikaba ari ikiganiro giha ijambo umuntu wese afise indoto ico yifuza gushikako no gutera intege abandi. Umutumire wacu nk'uko nari nabibabwiye yari Ancher niko yagize arongoye ishirahamwe Ligiteka. Nimba ufise iciyumviro woterera canke wo wifuza ko twotumira kugira ngo wumve indoto ziwe muri kino kiganiro, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 4915 21 84 tuzobakiriza yompi. Reka ndabipfuriza ibihe byiza mwebwe mwese aho mutumbereye, naho kuwa gatandatu amasaha nkaya murakoze. But one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. buri muntu wese arafite indoto zawe wabura zishikako ndakeka nta n'umwe muri twebwe abaye hadafite indoto z'icyo ashaka kuba cyo n'icyo ashaka gushikako. Kurikirana Radio Peace FM wumviriza indoto z'abandi. Indoto zanje ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Joseph Karangwa kuri Radio Peace FM. Indoto zanje ni misi yose kuwa gatandatu kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Peace FM, iradio Peace FM. Muriko muviriza iradio Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com.